Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bakunzi b'ibiganiro bya Saveur Divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene So Pasteur Nestor Nsengiyumva. N'umunsi ugira gatanu muri rino yinga, turiko twumva amajambo y'Imana dusanga mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca 2 umurongo wa 3 n'uwa 4, haravuga ngo: Ivyo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Mbega ivyo vyiza bishimwa mu nyonga z'Umwami Imana ni biki? Ni ivyo dusanga mu murongo wa 1 n'uwa 2. Aho naho havuga ngo: imbere y'ibindi vyose ndabahanura kwingingira abantu bose, kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana, kandi na cane cane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana, turi inyankamugayo rwose. N'aya majambo y'Imana. Ivyo rero duhejeje gusoma ni vyiza kandi biremegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Iyo Mana rero umukiza wacu, ubugombe bwayo nuko abantu bose bakizwa. Abantu bose bande? Ba bandi bose, harimwo abami, harimwo abashizwe hejuru, harimwo abatunzi, abatunze bikeya, mbere n'abatagira ivyo batunze, bose atanumwe avuyemwo, iragomba ko bose bakizwa. Twebwe rero abakijijwe, ni igikorwa cacu kubasengera no kubingingira Imana kugira ngo nabo bakizwe, bashike ku kumenya umugambi w'Imana. Nawe umugambi w'Imana n'uyuhe? Ivy'Imana ishaka n'ibihe? Nuko bamaze gukizwa bamenya ivy'ukuri. Uko kuri ni Kristo Yesu wenyene ubwiwe. Uko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, muri kiriya gice ca 14 ku murongo wa 6, wenyene ubwiwe yavuze ngo: ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wenyene ubwiwe n'ukuri. Birakenewe rero ko abantu bamumenya, kandi mu vyo rero dukwiye kumenya, Paulo yarandikiye abi Filipi muri kiriya gice ca 3 duhereye ku murongo w'7, yavuze ngo: ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe, kubwo ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kumenya Kristo Yesu umwami w'abami, umwana w'Imana nzima, birengeye ibindi byose.
ngo kubw'uwo Pawulo ashishikara abandanya avuga ngo kubw'uwo nahombye ibintu byose ndabyiyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafise ukugororoka kwanje kumwe kuva ku byagezwe ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo niko kugororoka kuva ku Mana uhabwa uwizeye. Ku murongo w'icumi rero avuga ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe nshushanywe n'urupfu rwiwe. 11 naho agaca avuga ngo kumbure nshike ku kuzuka kw'abapfuye. Kumenya rero Kristo ukamenya n'ubushobozi buri mu kuzuka kwiwe, iyo aza mu isi bigaherera ngaho ntacyo byari kutumarira. Iyo apfa agahambwa agahera ikuzimu ntacyo byari kutumarira. Ariko ikigira icyo kimara nuko amaze gupfa ku bwacu agasesa amaraso yiwe yo kutwoza ibyaha agahambwa, byari bikwiye ko azuka maze ngo abone kubyagira iburyo bw'Imana. Uko ubushobozi rero bwo kuzuka kwiwe nibwo budutera natwe kuzuranwa nawe mu buryo bw'impwemu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twari tupfuye twishwe n'ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko kumwizera tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, impwemu yari yarapfuye irazuka tukaba bazima mu nyonga z'Imana. Maze rero ubwo bushobozi bugaca bwinjira mu mitima yacu tumaze kwihana. Mbega kwihana ni iki? Kwihana no guhindukira umuntu akava mu bya kera bibi akaja mu Mana. Kwihana nukureka gukora, nukureka kuvuga ikintu cyose kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Mu yandi majambo, kureka gukora iby'Imana yanka, kureka kuvuga iby'Imana yanka. Aho umuntu abahindukiye akihana, maze ubwo bushobozi bukamuzura mu buryo bw'impwemu, noneho rero akaba muzima. Ubwo bushobozi rero nibwo buca budubashisha kunesha ibyahora bitunesha, kandi kubigumamwo, kuguma muri ubwo bushobozi niyo twopfa mu ruhande rw'umubiri tugahambwa. Pawulo avuga ngo nzoshike ku kuzuka kw'abapfuye. Natwe rero kumenya uwo kudutera kumwubaha, tukazuranwa nawe, noneho rero tukagira ibyizigiro byo kuzozuka mu gihe tukazuranwa na Kristo mu gihe cyo kuzuka kwa bose, ko guca amateka, noneho rero tukabana n'Imana. Si ibyo gusa, ukuri ni ubugira kabiri ni ijambo ry'Imana. Ubwa mbere ukuri ni Kristo Yesu, ubwa kabiri ukuri ni ijambo ry'Imana. Imana iragomba ngo tumaze gukizwa tumenye iby'ukuri, tumenye Kristo Yesu, tumenye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, ariko tumenye n'ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Kuko muri Zaburi y'119 ku murongo w'160 havuga ngo ijambo ryawe ryose ryegeranirijwe mu kuri, ijambo ryawe ryose ripoperanirijwe mu kuri. Pawulo rero agaca yandikira Timoteyo mu cete ciwe ca kabiri muri kiriya gice ca gatatu ku murongo wa 16, naho havuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose. Tumaze rero kumenya Kristo tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, hanyuma ubushobozi bwo kuzuka kwiwe bukaduha natwe kuzuka mu buryo bw'impwemu tukaba bazima, turakwiye no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana rero hano hatubariye ngo rifise akamaro ko kwigisha umuntu. Birasaba rero ngo tumaze gukizwa twame dufata imyanya yo kwisomera ijambo ry'Imana,
twame dufata umwanya wo kuja mu ngoro y'Imana ahigishwa ijambo ry'Imana ritavangiye, ijambo ry'Imana ry'ukuri, tukumva ico Imana itugomba ko biciye no mu ijambo ryayo. Iryo jambo ryayo rero igihe cyose turyumva riratwigisha, igihe cyose turyumva riraduhana, rikaduhanura, rikadutoza indero nziza mu kugororoka. Kandi ngo intumbero y'uko kwigishwa ijambo ry'Imana ni ukugira ngo umuntu yabaye umuntu w'Imana abe uwushitse, afise ibimukwiye vyose, afise Kristo muri we, afise n'ijambo ry'Imana muri we. Ufise Kristo muri wewe ukagira n'ijambo ry'Imana muri wewe, uba ufise ibigukwiye. Ivyo ngo bica bituma ukiriho utaraja mu ijuru ucukora igikorwa ciza cose. Ndakwipfurije mwene data guhishurirwa iri banga riri mu kumenya Kristo. Ngubwo bugombe bw'Imana, ngiyi intumbero y'Imana, ngivyo ivy'Imana ishaka. Iragomba ko abantu bose bakizwa. Wowe utarakizwa, ndaguhamagariye, ndakwingingiye gukizwa, kuko niho womenya, niho wotahura. Kuko gukizwa si ukuba mu idini, gukizwa si ukuba wamuterana mu ngoro y'Imana aha acanke hariya. Oya, gukizwa nyagukizwa n'uguhindukira ukareka ibyaha, n'ukureka gukora ivy'Imana yanka, ukareka kuvuga ivy'Imana yanka. Ubushobozi bwo kuzuka kwa Kristo nawe bukakuzura mu buryo bw'imwemu, ukareka kubaho umeze nk'uwapfuye ahagaze. Hanyuma rero umaze gukizwa, iragomba kurushiriza kumenya Kristo, umenye n'ubushobozi bwo mu ijambo ryiwe, riguhane, rigutunganye, rigutoze indero nziza, kugira ngo ube umuntu ashitse kandi akora igikorwa ciza cyose. Yesu akumpera umugisha. Dusenge. Data mwiza, Mana yera, ndagushimiye ko waduhaye agakiza ku buntu kabonerwa muri Kristo Yesu, kugira ngo twebwe abatari abantu kera, twebwe abari barapfuye twishwe n'ibyaha n'ibicumuro byacu, tube bazima muri we. Ndasengera rero mwene data atarakizwa, umugenderere, umuco wawe umurasire, amenye ukuri kuri muri Kristo Yesu, azuka ave mu bapfuye, akizwe. Ndasengeye nawe yakijijwe, ukuri kw'ijambo ryawe gushishikare kumutunganya no kumugira uwushitse, kugira ngo akiri mu isi abone gukora igikorwa ciza cose, aguhesha icubahiro. Ivyo nivyo nsavye, nanje ndavyisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.